ya Panther Noir. La fois passée twamye tugaruka kuri performance z'iyi equipe yitwa Bujumbura City mu minsi iheze kiri twara imbere y'imigwi bigaragara ko ifiswe amahirwe yo gushobora kuduga. Patrick bagiye kwakira equipe ya Panther Noir nyuma yo kuronka amanota 3 yakuye kuri New Force Academy. Biratanga icizere kingana gute kuri equipe y'abanyagisagara? Ku ruhande rwa Bujumbura City bagiye kwakira equipe ya Panther Noir, ni equipe isanzwe ihurikiye muri Fondation Pax. Ni equipe ikomeye. Umuntu umwe twigeze kuganira yari wa hafi cyane iyi equipe. Haraciye iminsi, haraciye igihe, arambwira ati ugihangiro dufise no kuduga icicaro ya Panther. Ihangiro rihari no kuduga icicaro. Igenekerezo rya murantunga gato ni igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatatu. Panther Noir barakinye na Buja City. Buja City yasohotse biza kurangira Panther Noir itsinze Buja City bitsindo bigera kuri 2-1. Iyi ni gasopo bahawe ikomeye. Nibyo n'umugwi iyo uravye Buja City usanga atagitutu kinini kihari bafise, bivanye nuko bobo baravuga ngo twe tugomba kugwana kugira ngo twigumire mu cicaro ca kabiri. Igihe kiratujanye kirekire, haraciye novuga canke turamaze turafise match nyinshi zo gukina no gutegura. Vyo bivanye na kalendrier irisirishije, tugomba kugwana gusa kugira ngo tugume mu cicaro ca kabiri. Ariko kimwe mu bintu maze kubona ni equipe igwana buri rukino gose, itanga ingufu zose mu kibuga kugira ngo bamwe mu bakinyi baronka ukuntu baguma muri iyo equipe, kandi canke bamwe mu bakinyi berekana urugero rwabo rwiza bashobore gutsindira Burundi ibibanza mu kibuga, bakagira namwe mu makalite meza yo gushobora kuba musaruro mwiza mu rukino. Nimero 14 wanaraba amazina mwamwe akomakomeye nagenda raba muri urukino, canke mu nkino zabo zigiye zitandukanye barafise zimwe muri kalite zibemerera gukina imbere mu match akomakomeye baganatsinda. Banganije na Musonga tubasanze Gitega, basinze Gisine imbere ya Panther Noir bayisanze muhira. Ni equipe nayo ikomeye. Kuri iyi migwi rero ibiri, umwe ugwana ibishoboka byose, usigaje match zike, urabuka haru ukavuga ngo hasigaye match 3 canke 2 kugira ngo tugere mu cicaro ca mbere. Uwundi nawo ukivuga ngo turacafise match zishika 6 canke 7 zo gukina muri deuxième division. Izi zizodufasha kumetena, ariko kandi turi muri football ahantu heza ku kibuga Centre Technique National, ahantu Mibura Bobakara abayicaye kuza kuraba match, ahantu mumenyereza wa Vitara abayicaye kuza kuraba match, ahantu abantu bose bafise ivyo bakona umupira mu guru canke benshi muri bamenyesha makuru n'abandi benshi bagiye atandukanye baba baje kuraba urukino dukina. Kimwe two kwiyerekana muri izi nkino zisigaye turiko turakina kuri Centre Technique National, ibintu bikagenda neza ugasanga turose ama equipe yandi. Ariko kandi natwe twofasha rega na equipe yacu, nubwo ari equipe iba isa n'idahabwa amahirwe menshi ikeduga mu cicaro ca mbere, kuko nivyo kumvikana umuguji Gitega kwa Musonga tugakura inota, umugu ukura inota kwa Niyo kagenda ihemagirika, umugu ukura amanota 3 kwa Limiere do Mwaro, kuza muri champion uvuga ngo nta kintu na kimwe gishoboka cyofasha kuduga mu cicaro ca mbere. Mu gihe ubizi neza ko mu nkino zishika ndwi usigaje usinze mwo 5 woshobora kwisanga waduze ico cicaro. Kubw'ivyo rero ubwa mbere na mbere ruza kuba rukino rukomeye, ruza kuba rukino ruri mu guhangana kudasanzwe hagati ya equipe zibiri zigaragaza novuga amahangira sana yatandukanye gato mu bijanye n'ivyo barondera, ivyo babwirwa canke ivyo babona bishoboka cyane, kuko umwe asigaje match 3 undi asigaje match nyinshi cyane zo gukina. Bikana ngo amahangiro ategerezwa kuba canke aratandukanye gato,
ariko kandi iyo bihweje ubushobozi bwabo bose baba bumva ko bashobora gutsinda urukino icyo kintu gikomeye kiri muri uru rukino gishobora wanashima kandi gitegerezwa no kururyosha ubu just bafise abakinyi beza bafise icizere bamaze kwihereza kuko bamaze kunaniza amakipe akomakomeye Panther Noir bari kuri pressure basigaje match inge zo gukina muri championnat kandi barabizi neza ko buri rukina ari esheke ikomeye ibi byose rero bitegerezwa guca biryosha match kubwanje nabona ngo Panther baza ko bafise inguvu nyinshi zo kunaniza inite na kopa iyi ekipe ya Buja City ariko kandi mbona Buja City nka ekipe ifise zo nguvu mugabo bivanye na objectif nayo bigoye kwishobora gucinaniza byoroshe ekipe ya Panther Noir ifise iyo objectif yateguye kuva mu ntango zasezo yo kuduga icicaro iza kuba ari match irekible ku ma ekipe yose ndetse iza kuba ari match iryoshe yo kubona mu makarite meza cyane ni match je kubwanje no kwifuza no gusiba niyo yo ariko akina match par exemple ya nk'iya Vitaro na Rukinzo no isiba nkaje kuraba iyi match ubwo abantu muje kuraba match ya Buja City muvandimwe abahaye program ni kuri centre technique mu kanya igihe cy'isaha icenda mbuyamba Buja City nayo urayibona mu ma equipe n'ubundi ashobora gukora ivyo bitangaza umuvandimwe ariko aravuga ati ubwo basigaranye match indwi bandi basigaranye match zigera kuri zibiri amanota 8 bafise haruguru yaba bakurikira bafise amanota 13 ari babiri yaba New Force Academy na Unity New Oil baraheza Panther babanze bakine match zindi hano barakira kandi na equipe ya New Force Academy muri match retour ariko wabaraba uko bahagaze uyu munsi nabo bari imbere yabo ni equipe ifise uburyo bwo kwikura muri uriya murongo igakora iyo maintenance bigakunda nyuma ya match ngo bamaze gukina maintenance canke kugera kure kutwara igikombe kudugaho bisa nibigoye kuduga biragoye narinzi ngumaje kuduga nagenda kubwiye ati ntabwo bishoboka ariko ku maintenance birashoboka gusa bagomba gufiringa icyatumye batatangurira hamwe n'abandi ko bariko barakina match zibiri mu ndwi ariko bariko barakina n'ababarindiriye presque indwi zibiri abandi zitatu wewe uri kuri pression rakinira Bujumbura uraduga urakinira Bujumbura uraduga ariko yundi akurindiriye indwi imwe zibiri bariko baranarabana match ukina inguvu zawe aho zibiri batekanye baraheje gukina match zabo Jembo ni kintu coba ciza kuri Buja City uravye Buja City ni ekipe je match naravye zayo ni match mbona bigaragara ko hari ikintu bafise ni gito mbo cyo batandukaniye ko petetre n'abandi ma ekipe nuko bafise ekipe ubona ko igaragara ko imwe abantu bakuze igaragara ko abantu bakuze par rapport uyigiranje na yindi y'imwaro Lumiere de Noir kayigeranya na Academy Musongati izindi bonara mu Academy ariko Academy Musongati ifise bakinyose experience nini ubwo gushusha nabo bose ariko haba harimo n'abana nayo harimo n'abana hariho nabo ubona ukabona umenga n'abana ariko waruri imyaka bamaze deuxième division usanga bafise experience kurusha abandi bose ariko ahubwo nasanze equipe zifise abana ni Academy iyi Academy ubumwe Lumiere wanashima na Tigre Noir abantu bafise abana kabisa barateguye projet y'abapeti bakiri bato bagwana vraiment mu buryo bugaragara kwa Buja City biragoye ibintu byo kuduga ahubwo buri rukino barukina binjoyinga barukina bagomba amanota 3 bagomba gutsinda barukina bamwe barondera amasoko kuko champion iraheze nabwiye bujya gukina mu iki gisagara ca Bujumbura biratandukanye no gukina par exemple nk'imuyinga none imuyinga mu sinzi biratandukanye kuko nko kuri centre technique nationale yo wihweje hajya muri kajya kumba gusa abantu babahari uraraba ukabona mu menyereza wa Vita ukabona mu menyereza wa Wanda ukabona mu menyereza Wanda ibi rero ku mukinyi ni motivation ishobora kukwerekana ushobora kugera kuri Buja City ni ibi gukina kugira ngo wa maintain navyo biranashoboka cyane kuko bamaze kutwereka ko ubwo bushobozi wabo ufise ariko kandi bakanakina novuga barondera ya masoko agiye atandukanye ku ruhande rwa Panther bo baza gukina bumva ko ari ikipe igomba igwane kugira ngo irabe yuko muri ano mezi asigaye baronka nk'itike ryo kuba mu cicaro ca mbere canke gukina mu mabaraje ni ekipe ya Buja City
ubwo no kurindira tukaraba uko baza kwitwara mu kanya gato rero duhurire kuri centre technique tuje kwirabira match nziza cyane nemera ko dushobora kuza kubona match nguvu Buja City bamaze iminsi berekana waraba icyo Panther Noir arico nico bimaze kwerekana muri uyu mwaka muri Ligue B nizeye ko tuza kubona match nziza cyane reka ndakubwire ko nimba ukeneye gusakara ariko ugasakaza amabati meza akomeye ari amabati